zimaze kwirabura zigendagenda hama zikaca zireka kugendagenda ariko zirabura zimaze kureka kugendagenda umenga nyene nta buzima zifise nibirya tujana nizirya pipi tujana mu musegetera mu minsi 3 mu minsi 4 isazi iciva muri iki nyene isazi iciva muraka murabona nk'aka karahagaze isazi iciva muraka hanye isazi kaciva ikacivaho onye ziri ku bintu binuka avuga ati ahari isazi hama hari akanuka ariko mugiye kuraba neza mugishika ngaha nta kanuko mugeze mwumva rero zino sazi niyo mpamvu ni sazi zitamenyerewe ni sazi zifise akamaro kanini amaga azovuka ayo maga amaze kuvuka turonka ivyo kugaburira vya bitungwa hama dusubire kuronka isazi guruka turabaye kaze mwebwe mwese mukurikirana Jeune yacu ikiyago TV show mu buzima busanzwe kugira umuntu ashobore gukora projet cyangwa akora ibindi bintu vyose nuko ategerezwa kuba adashonje ahazi niho ibintu vyose bishoboka gukoreka. Rero iyo tuvuze umuntu adashonje twumva uburimyi n'ubworozi aho n'umunsi rero twahisemwo kugendera ubworozi butangaje cyane. Murabona kuri kamera zacu umusore yatanguje ubworozi budasanzwe. Iyo tuvuze ubworozi menshi tukunda kumva inka, ingurube, impene ariko n'umunsi rero hari ubworozi naje ubwanje n'ukuri ntatahura. Byo dukunda kwita ngo bwa buntu bushisha iki arizo isazi. Reka twakire Marius aramutse abakunzi bacu b'ikiyago TV show hama dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane nkuko mwabivuze amazina yanje nitwa Marius Habonimana canke bakanyitwa Marius Spark. Yego. Karibu cyane hano muri kino kigo naco citwa 77 Group of Enterprises. Ni kigo cihaye ihangiro ryo gukora ubworozi bw'amasazi. Ubworozi bw'amasazi yirabura ngaha mu Burundi. Yego. Murakoze cyane Marius. Umuntu wese akiri umunyeshuri yiga aba yumva ashaka kuzoba ikintu kanaka abavuga ngo ashaka kuzoba umujournaliste ashaka kuzoba umuganga. Wewe ukiri ku ishuri wari ufise indoto zo kuzoba iki umaze kurangiza amashuri? Ya murakoze cyane nkuko twese babitubaza ku ishure umwe wese barafise indoto yo kuzoba iki canke kiriya ariko jewe nasanga ndumuguruguru muri twishi. Yego. Bimviraho no kuvuga ati jewe ico nzoba cose ariko izonzanira amafaranga nico nyene. Ariko inyuma yaho gatonya nari umuntu akunda korora akunda kurima ibintu bitandukanye maze kwiga guheza umwaka wo dusanzwe tuvuga ati secondaire canke college maze kuyiheza sinarose amahigo yo kwiga ivyo ndiko ndakora ubu unye nizi ibindi bitandukanye maze kuja muri kaminuza naho nyene sinarose amahigwe yo kwiga ivyo ndiko ndakora ubu unye. Ariko ngaho onye ikintu babwira amafaranga menshi naronka yafashe no kwiga yari amafaranga nkura mu bworozi n'uburimi ndi muri secondaire gatoyi ukiri ngaho nyene. Ico gihe ukiri muri secondaire we gukora ubworozi bwereke ubwahe? Murakoze cyane narorora inkoko narorora ingurube narorora impene n'utundi dutungwa duto. Rero maze kugera muri kaminuza naho mu bisanzwe sanzwe nizi byo bitwa computer science ni gisata cy'ubuhinga ca muri technology ariko nabandanije nyene bwa bworozi nkora ubworozi bw'inkoko. Yego. Maze gukora ubworozi bw'inkoko nibwo bwafashije ndi ku ishure. Ndavuga ati ubworozi bw'inkoko nzobukomeza. Yego. Bica bimviraho no gukora buno bworozi mubona buno bworozi bw'amasazi. Yego. Ni naho icyumviro cyo gukora amasazi cavuye kuri buno bworozi bw'inkoko. Yego. Ariko rero aho nyene shaka utubwire icyumviro cy'isazi korora isazi ni kintu tutamenyereye mu Burundi. Yego. Nukwindi kintu tutamenyereye tubona ko ari bwa busazi buguruka iki. Uco cyumviro cyo korora isazi cakujemwo gute?
ya murakoze cyane. Zino sazi ikintu ca mbere catumye twora zino sazi nuko zino sazi ziduha ingaburo yo kugaburira ibitungwa byacu. Naco catumye twababwiye neza ati ubworozi bw'inkoko ko turakora twashaka kugira ngo turonke ibifungurwa vyo kugaburira ubworozi bwacu. Niyo twagira ubushakashatsi kandi nyuma gatonyi kugira ngo turonke ubwo ivyo vyo kugaburira ibitungwa byacu twashaka turonke ivyo kugaburira biciye mu nzira zoroshe bitadutwaye amadepase menshi cyane kugira ngo ibitungwa byacu bikure neza kandi turonke umwimbu ata amadepase dukoresheje. Niyo twagira ubushakashatsi mu gihugu kibanyi c'Ubuganda tubona abandi bariko barorora inkoko, tubona ingaburo bakoresha, dusanga nabo abo nyene boroye inkoko boroye nabo n'ubworozi bw'amasazi. Yego. Marius, izi sazi nizazi tumenyereye ziguruka canke n'ubundi bwoko bw'isazi? Uko je ndiko ndaziraba ndabona isazi tumenyereye. Yego. Ya nkuko mubibona zino sazi ni sazi tutamenyereye koko. Ni sazi abo tubwiye ati tworoye isazi bakavuga ati turashaka kuzobona izo sazi bamaze gushika ngahanye. Baca bavuga ati none izo ni sazi. Bavuga ati ahubwo muze muzihindurira izina. Nkuko namwe mubibona kandi vyabatangaje. Ni sazi okay. Abazibona kuri no video ni sazi ndende, isazi yirabura, isazi ifise amaguru ane, amaguru yera, niyo mpamvu yitwa isazi yirabura. Donc isazi y'umusoda yirabura. Mu gifaransa yitwa mouche soldat noire, mu congereza kitwa black soldier fly. Igituma rero yitwa isazi y'umusoda, murazibona zino sazi ni sazi dashobora guhagarara iraba hasi. Ni sazi muzirabizi zose ziri ngaha ni sazi ihagarara iraba hejuru yamigavye. Rero zino sazi kintu twebwe tuzikeneye ko ngahanye tuzikeneye ziduhe ivyo kugaburira ibitungwa vyacu. Nkuko mwabonye hano turoroye inkoko, turoroye n'ibindi bitungwa bitandukanye. Ivyo dukuye muri zino sazi nizo duheza tukagaburira za nkoko zacu. Yego. None Marius, izo sazi nyene zibayeho gute? Kuko wavuze neza ko izo sazi ntabwo ari zazi tumenyereye. Kugira muzorore. Nizo mwakuye mu cyo gihugu nyene kibanyi mwage kurahura y'ubwenge canke hani wacu zirasanzwe zihari nuko tuba tuzizi. Murakoze cyane. Ikintu ca mbere na hani wacu zisanzwe zihari ubunye. Ni sazi donc ziri ngaha nyene. Donc ziri ngaha nyene mu kire aha zirahari. Ariko ni sazi udashobora kubona utayimenyereye. Oya ariko gatoyi. Uravuze ngo zisanzwe zihari. Nizo zavuye mu mahanga canke nizi wacu nyene mwizi nyene ziri mu Burundi. Okay, nizi nyene ziri mu Burundi kuko mwabibonye zitandukanye nizi nyene dusanzwe tuzi ziwacu zahanye n'ahandi zirahari ariko iziyinye zirahari ariko nimwe ntushobora kuzibona ari nyinshi. Ntushobora kuzibona ari nyinshi ngaho onye ziri ku bintu binuka bavuga ati ahari sazi hama harakanuka. Ariko mugiye kuraba neza mugishika ngaha nta kanuko mugeze mwumva. Rero zino sazi niyo mpamvu ni sazi zitamenyerewe. Ni sazi zifise akamaro kaniniya ku borozi n'abarimyi. Twabwiye ati nubwo turonka ivyo zo kugaburira ibitungwa vyacu bivuye muri zino sazi turaronka n'ingaburo, turaronka n'umwavu. Uwo mwavu mushobora kuvuga ati mbe zino sazi zitamase. Oya ntabwo ari amase. Zino sazi nko dusanzwe tuzi ikiremwa cyose gihema. Zino sazi zirahema. Zino sazi nazo zirafungura. Mushobora kuzibona ngaho zitako zirafungura muri kano kazu zibamwo akazu n'agasegetera. Abaza kuzibona ntibibaze ko ari bamusegetera baryamamwo, n'umusegetera wagenewe zino sazi. Rero ngaha anye ico dukenera ngaha anye murazibona ngaha ziratamaki. Zimaze gutamagi ayo magi yazo niyo yaya anye. Aha twimbuye twagize collect na magi yitwa BSFX. Na magi zino sazi zita ano magi zimaze kuyata ico dukeneye ngaha nico turiko turababwira tuzikeneye ko amagi
ano magi zimaze kuyata ngahanye kuri tuno zisegetera ziyata kuri tuntu kuri tuntu tutubaho Ego. tutuntu tutubaho Ego. nizo zitaka amagi zimaze gutaka amagi ano magi tuca tuyimbura tumaze kuyimbura tukayabundikira tumaze kuyabundikira akaberuka ya Ivyo dusanzwe tubizi ku nkoko. ego Dusobanura. nino sazi rero Ego. nkuko dusanzwe tuzi ati inkoko iva mw'irigi Ego. irigi riva mu nkoko Ego. na zino sazi nyene zifise ico twitwa cycle de reproduction donc life cycle zino sazi zirata amagi ayo magi akavuka akavamo utwo twitwa utu astiko canke utu larve utwo tularve tugakura tugasubira tukavamo isazi ya ni kumwe dusanzwe tuzi ati ngo ikinyugunyugu kiva mu kinyabwoya ku bantu baba barize ibintu vy'amabiology bo bishobora kubitahura donc buno bworozi bufise cycle de reproduction n'ubworozi bwisubiriza twababwiye ati yataye amagi itaye amagi amaga azovuka ayo maga amaze kuvuka turonka ivyo kugaburira vya bitungwa hama dusubire kuronka isazi guruka Yego. Inkoko irata amagi amaga akaberuka agasubira akavamo inkoko Kandi amagi arabundikiwe. Ego rero ngerageje kwishika ikibazo mwatubajije Ego. zino sazi aho zifungurira Ego. aha ntizihafungurira aha zikeneye ico twitwa attractor n'aka odeur gatuma zino sazi zita amagi hama zitaye amagi Ego. tuca tubereka aho dushobora aho tubundikira amagi n'aho tuyagaburirira Ego. tuyagaburira iki twababwiye neza tugitangura ati kwari kugira ngo dushobore kuronka ivyo kugaburira ibitungwa vyacu inkoko biciye mu nzira zoroshe ata amafaranga menshi dukoresheje Ego. tugaburira iki zino ano magi yamaze kuvuka tuyagaburira ivyo twitwa organique déchets organique iyarara Reka tukiraho nyene. Reka tugende turabe aho hantu. Aho musanzwe hari ivyo kurya vy'isazi kugira ngo tubivuge two turanabibona. Ego. Turahejeje kuva aho hari isazi zigaragara mu buryo bugaragara. Ubu ntagiye kudusobanurira ya magi zatamwe twabona. Agiye kudusobanurira uburyo ajya magi. Hakwa kundi yatubwiye ati inkoko iraberura. Iberuye akavamwo umuswi. Agiye kudusobanurira rero ya magi. Uko nabundikirwa hama akavamwo yasazi. Murakoze cyane. Okay, inyuma yo kwimbura amagi turahejeje kubona ingene amagi tuyimbura amagi twayimbuye amagi acakenerwa kubundikirwa kugira ngo aberuke ayo magi amaze kuberuka n'amagi yazasaza amaze kuberuka donc kuyabundikira dukoresha akamubona akagatamya akakayungira tugura yuko amagi avutse acatangura donc akararuve canke akastiko kaba kabayeho kaca kakenera ivyo gafungura hari ivyo twitwa alimado de marage niyo iyi alimado de marage dukoresha ivyo kurya bitandukanye turakoresha sondori tugakoresha sondo maisi tugakoresha sondobre ikiba kikoroheye cose ino ni alimado de marage kubera buba bukiri buto turashiramo utuzi kugira ngo habe imidite dushobore koroha aha rero amaga avutse aca ngaha muri tuno tuyungira uturaruve tugatibukira ngaha anya haheze iminsi mikenya amagi yamaze kuvuka tuca tugira gute amaga amaze kuvuka tuca tumera ukunye ya magi aca duha utu igituma ndabikoramwo sintinya kubikoramwo kuko nta microbe nimwe irimwo utu turaruve turadekompoza ugiye gukora ngaha munsi hari ubushuhe bwinshi cyane turadekompoza yarara tugakuramo microbe yose iri rero yarara iyo riba ryavuye sahandi niryo ryiri mubona iri niryo yarara dukoresha kuvuga ngo iyo niyo fungurwa yazo niyo fungurwa yazo rero iri yarara
niryo ku masoko ivyamwa birya vyameze nabi ndabona harimo n'ibishishwa vy'amavoka imicungwe indimu vyose n'ibindi ivyo kurya vyasigaye mu gikoni birya vyo kurya vyo ku maresitora donc canke les industries alimentaires zihingura ivyo kurya ibifungurwa harya bakora ibintu vy'amaji twero yarara ndafise akamaro kuri mwebwe kuri twebwe turi rose twebwe ni inyungu kuko tubivyazamo umusaruro si ico gusa rero tumaze kugaburira turarosa ivyo twitwa yangaburo yo kugaburira ibitungwa yangaburo yo kugaburira ibitungwa iyi twebwe niyo tuba dukeneye utumengana utunyo ariko ziratandukanye na zanyu ariko ziratandukanye na zijyanye dusanzwe tuze mu zindi ndimi bazikwa ko hari amalarve canke mangot rero izi inye nizo twe tuba dukeneye inyuma y'ukwimbura y'ukuronka yangaburo ngaha anya ikiba gisigaye murabibona ngaha anya ryayarari ngene ryahinguwe twababwiye yuko turonka n'ingaburo yo donc turonka n'ifumbire yo gutabira imirima ifumbire igarukana akanovera mw'isi ndimwa yacu ariyo yiyi inye mwabonye ryayarara twarivyazemo umusaruro mu bintu bibiri twakuyemwo ingaburo yo kugaburira ibitungwa vyacu twakuyemwo na ya fumbire ariyo yiyi inye ni ifumbire nziza cyane turamaze kuyikoresha tuyiteza ibitandukanye ikigo izabu caragize ubushakashatsi kiravuga ino fumbire kandi nziza cyane rero nivyo bintu bibiri two turakuramo ariko kari ivyo bintu bibiri gusa dufise intumbero yo gukuramo ibintu vyinshi cyane igihe twarose ibikoresho bikwiye tuzoshobora gukuramo amavuta yo kugaburira ibitungwa bitandukanye tuzoshobora gukuramwo ibintu vy'amasabuni avuye muri bino nyene muri zino larve n'ibindi bitandukanye ku bantu bamaze kubikurikirana buno bworozi buvamwo amaproduit menshi atandukanye ico none abatumirira mwogira na visite kuri channel yitwa Marius Spark hariho amavideo amwe muzobona yerekeye buno bworozi mubona ama products ibihugu tumaze kugendera aho bamaze kugera kure muri buno bworozi nkuko twababwiye twebwe tuko turabukora ngaha mu Burundi biracari bushashe ako twifuza ko bugera kure niyo mpamvu tuguma tuvisita dutembera hatandukanye turabaha abandi bageze ubu rero tuko dukuramo ibintu bibiri ngaha iwacu mu Burundi ivyo kugaburira ingaburo yo kugaburira ibifungurwa vy'inkoko amafi ingurube n'ibindi bitandukanye ni ukuvuga gatoyi Marius izo donc kuvuze ngo izo ngaburo zo kugaburira inkoko ni n'amafi izo ngaburo z'inkoko n'amafi wotwereka izarizo umukoresha mu kugaburira izo nkoko murakoze cyane ingaburo twe tuba dukeneye izindi murabibona benshi bakunze kuvuga ati ngo ni inyo reka dukoresha ikirundi nyene cacu dukoresha ikirundi cacu okay muratubona utu tuntu turiko turagendagenda utu turiko turagendagenda utugaburiye inkoko mwabonye zirya nkoko twaberetse zirya nkoko zimaze amezi 3 amezi 3 gusa amezi 3 niwoshobora oya ziberutse zameze amezi 3 zimaze amezi 3 zikaca zingana kurya kujyanye zimaze amezi 3 ingaburo nyinshi tuzigaburira niyi inye iyi ngaburo igaburira ibitungwa vyawe nk'abantu boroye inkoko za poulet dochere zirya nkoko z'inyama zozo zivyibuha n'ingoga uronka umwimbu vuba cyane ugaburiye amafi yawe amasomvye amatirapia intuzenye amafi arapima ibiro vyinshi cyane arakura gose ugaburiye ingurube zawe Marius gatoyi Marius mu byukuri zigiye nkuko twabonye nizo cyo muzigabura cyangwa murafise ibindi bintu muzigaburira turazi ko hariho indya z'inkoko ziga zintu tumenyereye mu byukuri zigiye nkuko twabonye hano twasanze hano muzigaburira ivyo byonyene gusa natwe tutababeshe donc hariho ama booster bakoresha bagaburira ibitungwa inkoko ariko twebwe ibi inye nivyo bitubera booster zo kuboostinga zino nkoko kuko ibi inye abahinga n'abashakashatsi nubwo mwoja kuri Google mukabaza birimwo proteine zirenga ibice 50 kwijana
mu gihe rero inyungu ahantu iri Yego. mu gihe uri gukoresha ino ngaburo kugaburira ibitungwa vyawe nk'inkoko amafi n'ingurube uca uheba kugaburira iki uca uheba soya Yego. ukaca uheba na za ndagara zitwa mwanza twa tudagara bagaburira inkoko Bagabura inkoko. navyo bijya birazimvye muri kino gihe birazimvye twebwe rero turiko dukoresha ibinye bijya ntizeza zo kubigaburira inkoko irata neza bikagenda neza abantu bariko baradukurikirana rero Yego. bariko bafise projet zo korora inkoko n'abasanzwe babikora Yego. mumva ko baronse aho barashobora kubitura mukabaha ibyo kurya vy'inkoko cane gose ikindi naco norenzako uku tubigaburira birafise n'amaforomire kugira ngo tugaburire izo nkoko kuko duhaye inkoko tukaziha vyinshi ari nk'inkoko zita zica zigira ibigrese vyinshi cane bica bivyibuha ntiziheze ngo zite neza murakoze cyane Yego. babisega twigire ku Isazi ego tubandanye twereke nabonyemwo hariya naho ego hariho ibyo twabonye ibyo twariko turita ngo inyo ego dukoresha inyo nyeno Yego. hari ndiko ndabona harimo izirabura Izirabura. n'izindi zera zera ego biza kuvamwo gute zasazi twabona hariya murakoze cane twaberetse kuva mu magi Ego. twaberetse amagi amaze kuvuka turonka utunyo duto duto twera Ego. two twitwa udusumoro larve tumaze kuronka utwo dusumoro larve nitwo dutangura kugaburira nitwo tugaburira turya iki nitwo turya rya yarara tumaze kutugaburira tubandanya dukura twebwe dukenera kwimbura ryari dukenera kwimbura mu gihe zibaye ico twitwa ama fresh larve ikindi naco tugiye tubabwire ego ubuzima bw'ino sazi iyo sazi itaye amagi ego amagi aberuka ku munsi ugira 4 guhera kuri 3 kugera kuri 4 turayabundikiriye amagi araberutse ego ku munsi ugira 4 kane uwo munsi ugira 4 amagi araberutse ziratanguye bwa buzima bwo kurya yangaburo arima do demarage twazihaye iyo arima do demarage zirayiriye zimazemo iminsi 6 ibaye iminsi ngahe ibaye iminsi 10 ibaye iminsi 10 ego tuca tugira iki tuca dukuramwo twa tunyo tukaca dutangura kutugaburira rya yarara mwabona donc iri yarara tuca turyitwa extra food waste ni yarara donc riba rigumaraye riba ritandukanye na ya rimado de marage hajyanye donc zica zimarayo imisi 14 indwi zibiri igiye kuba imisi 24 canke 23 mu misi kuva mu magi duharura imisi 23 tukaca twimbura tukaca tugaburira inkoko turabitahura tumaze kwimbura tugaburira inkoko rero okay turavuga ati uruganda rwacu n'abandi bantu bakeneye imbuto bakeneye donc hari abantu bazokenera product bazana abo gutangura irifo yuko zimwe tuzimbura tukazigaburira inkoko izindi tukazimbura tukaziha abantu baza kuzitunga izindi zikaguma mu ruganda zigakura rero zigumye mu ruganda zikaguma zikura ntituzimbura zija zitangura kwirabura zigahinduka arizo zizo ku munsi ugira 35 zija zirabura zimaze kwirabura tuzitwa amaprepipe zitwa amaprepipe nazo ku munsi ugira 40 yego zija zigira gute zija zireka kugendagenda ari ry'amapipe tuca tujana muri rya misegetera kuko ku munsi ugira 45 zivuka zihaza ziva misazi guruka izo mutwara ni ziba zamaze gutangura kwirabura izi ziba zamaze gutangura kwirabura ariko zitakigendagenda haragira periode nziswe kugendagenda okay zirirabura zimaze kwirabura zigendagenda hama zikaca zireka kugendagenda ariko zirabura zimaze kureka kugendagenda umenga nyene nta buzima zifise nibirya tujana nizirya pipe tujana mu musegetera mu minsi 3 mu minsi 4 isazi iciva muri iki nyene isazi iciva muraka murabona nk'aka karahagaze isazi iciva muraka hanye isazi kaciva ikaciguruka hama ikasubira kaduha amagi donc zifise cycle de reproduction ego murakoze cyane namwe murakoze Marius hari ikintu nabonye donc ku nyubakwa inyubakwa donc duhagazeho hano mwakuyemo ibi byo ifungurwa z'isazi itandukanye n'inyubakwa irimo isazi irimo isazi aha ndabona inyubakwa yaho irimo menga donc nudusegeteye ego ariko hari ya hejuru hari amashashe yego
ibyo bintu kubera iki mwabigize kubera iki hano hari umusegetera hari utuntu dusegetera ariko iriya nyubako yo ikaba iri isakajwe n'amashashi. Murakoze cyane. Murabona mukihabona ngahanye ni inyubako ntizubatswe ku buhinga buteye imbere. Ariko nubwo budateye imbere murabona inzu ziratandukanye. Aho isazi ziri ziguruka hatandukanye naho tuza kugaburirira yamagi yamaze kuvuka. Hajya anye mwabonye hari amashashi donke hajya hari zirya sazi ziguruka mwinjiye indani hari umuco. Zirya sazi zikenera iki? Zikenera rimyere, zirakenera umuco. Zimaze gukenera umuco niho haheza hakabiki zigatamagi neza hakaba na fecondation. Donc hariho isazi z'ingabo hariho n'isazi z'ingore. Donc haraba fecondation hama isazi z'ingore zigatamagi. Zimaze gutamagi ayo magi akavuka. Rero ugiye kuzishira ahantu hatabona nk'aha anye tugaburirira ntizishobora gutamagi neza. Aha naho mwabonye tugaburira harafunganye. Igituma hafunganye nta muco hoho zikenera. Zikeneye ibyo kurya gusa. Ikindi naco twobabwira nubwo mwavuze ikintu ati inyubakwa zirasanzwe. Inyubakwa zirasanzwe. Tumenyereye ko ibintu by'ubworozi ari ahantu hubatse cyane mu buryo buteye imbere gose. Ariko twe twigishika hano twatangaje kubona inyubakwa zanyu. Yego. Inyubakwa zisanzwe. Kubera ko mwahisemo kugira inyubakwa zisanzwe zimeze uko. Murakoze. Ubushobozi bwabaye buke cyane. Yego. Murakoze cyane. Ibyo byose bishobora kubamo ariko gikuru cyambere. Buno bworozi turi mu bambere abambere vraiment babutangwe ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Tumaze kubutangura hari abantu benshi bakenera nabo kubutangura. Icambere twaretse kubaka inyubako ikomeye cyane kugira ngo na wa wundi mutonyi yifuza gutangura buno bworozi ntaze kubona ko ari ibintu vya hatari birenze cyane bitwara uburyo bwinshi cyane. Uwo ari wese ashobora gutangura. Ariko ntibisigura yuko wowe ufise uburyo uraza tukabakorera devi. Kuko hari wese tumaze gufasha Ruyigi, Rumonge n'ahandi hatandukanye turamaze kubafasha. Tumamaze gufasha ama ONG atandukanye baraza bakatwitura tukabakorera amadevi y'inyubakwa za kijambere. Hama tukabubakira. Ariko rero natwe nugira ngo uwo ari we wese yaba mutonyi ashobora kuvuga ati jewe ndashaka gutangura nkoresheje uburyo bukenya nkoresheje uburyo butantwaye amafaranga menshi. Yego niyo mpamvu twubatse kunya ariko turi no mu mugambi wo kubaka hajya ku ruhande. Donc inzu nyene y'akarorero gose y'akarorero kugira ngo na wa wundi munini azoshobore kubona avuga ati nanje ndoshobora kubaka inzu nk'iyinye cyane nkarenza. Yego Marius nyemba atari ibanga. Yego kugira ngo umuntu atanguze umutahe wo gukora bino wenda bizare abantu bashobora kuza kubikurikirana hama akavuga ati nanje ndumva notangura. Yego akamva biramuhaye inguvu n'ishaka. Yego umutahe umuntu yotanguze ubungana gute? Iki ni kibazo abantu benshi bama batubaza. Ariko nkuko twababwiye umuntu wawe wese bivana n'intumbero yiwe. Aravuga ati jewe ndashaka kubikora kuri runo rwego. Twebwe uko tuko tubikora mu migwi 3. Turoroye inkoko turakeneye byo kugaburira inkoko. Turashaka gukuza uruganda rugere kure 77 group of enterprises rugere kure. Turashaka gutanga imbuto ku bantu bakeneye. Murumva twe dukenera umwimbo mwinshi cyane. Ubundi nakavuga ati jewe nandi ndashaka kuzorora ngaburira inkoko zanje gusa ntabo nzoha ngaburira inkoko zanje gusa nibizohama ngahonye. Ubundi nawe ndashaka kubikora ku buryo bwa gicommerce bwo kudandaza ngahonye. Rero umuntu wari we wese bivana n'umufuko. Ushobora kuzuvuga ati ushima inyubako nk'iyacu ndashaka uzunkora inyubako nk'iyinye. Devi vyotwara. Turayiguha uratwitura ukatubwira ati fise umutahe waya canke nifuza gukora ibingano kuwunye kuri rino rwego turabigufasha cyane. Yego Marius mirakoze cyane. Turabona ko bacari mu Jeune. Yego nirihe ijambo wotekera abajene? Yego bajene bakishaka guhaguruka nako abajene benshi bicaye bavuga ati je nta buryo ntaki kuko ikintu nobwira abana ko adukurikirana uko ico kintu bibaza ko kidashoboka. Yego wumve ko gishoboka.
murakoze cyane ego hari umva kumva ko korora isazi Yego. kenshi tumva ko bidashoboka ariko mwe byaragushobokeye ijambo utakira abajene bariko baragukurikirana Yego. bashobora kubona koko nk'icitegererezo nirihe okay ikintu ca mbere no batekerera Ego. twababwiye neza yuko twebwe ivyo twize bitandukanye n'ibiti ko turakora ego cyane ariko mu buzima bwa kino gihe no gupambana no gukora vyose raba kuri gukora ikintu ciza kikwinjiza amafaranga buno bworozi bino bikorwa turiko turakora hano ni ibikorwa umenga turi tuguma dukora mu mwanda ariko ntaco bitugize mu gihe bikwinjiza ntaco mu gihe twe bitwinjiriza dukeneye iki dukeneye amafaranga kandi amafaranga twayarose ntuzoza kutubaza ati twayakuye ngaha naha ariko inzira tugomba guhanura buri mujene wese azokurikirana kino kiganiro nuko aha mu Burundi wacu haracariho ibintu byinshi byo gukora ikintu kimwe nobabwira ntugaya akazi dabe inzira urimo kandi inzira nziza akazi akare kukoza ugakore akazi kakwinjiriza ugakore ntugaya akazi kandi ako kazi uri kurakora niko kazokumenyekanisha natwe twaramenyekanye ku bworozi bw'amasazi kandi turavyishimira kibi ni kumenyekana mu gikorwa kibi ariko menyekana mu gikorwa ico gikorwa kikwinjirize hamuronka amafaranga dukura amaboko mu mpuzu dukunda ibikorwa gutyo twubaka Burundi bw'ejo tureme imbona kazoza hama umufuko wose uronka amafaranga n'umunwa wose uronka ico ufungura tureke kugaya akazi dukora amaboko mu mpuzu tureke gutegereza ubuzi ati tuzokora ubuzi tubukuye duhawe na leta tuzokora ubuzi bwa leta twebwe nyene business idea twiyumvire ivyo twokora raba aho ubaye we wahuri raba ico wokora gerageza ubinyishu mu babanyi bawe gerageza ubinyishu muri community muri societe gerageza ubinyishu aho ubaye iyumvira ikintu wokora gira ikintu découvre gira ikintu gishasha ukoze ico kintu gishasha ukoze nico kizokwinjiriza murakoze cyane Marius ndabamenyesha no kwa kudukurikirana cyane ko uyu mugambi Marius arimo gukorora isazi ko umaze kumujabutsa n'amahanga cyane gose agiye kubera ko uyu mugambi nyene ikinonje noheza ko mvuga ko novuga ngo umujene wese hari hose ntiyirihutire ko tubona abajene benshi bakora yihutira kugenda hanze kurondera ubuzi nkuko Marius yabivuze ati twicare twiyumvire ico kintu nyene wumva ushoboye rondera ubushakashatsi nkuko Marius yabirondeye nawe bivuye mu gukunda korora aravuga ati reka ndabe abandi aho bageze dukora ubushakashatsi turondere mu mahanga uko bari kwakora natwe tuza n'ubwo bumenyi tubuzana mu gihugu cacu tugishwe kugiteza imbere mwakoze cyane gutwakira Marius namwe mwakoze cyane kandi tukaba duha ikaze uwari we wese yifuza gutangura buno bworozi turatanga inyigisho waba uri hagufi canke uri kure turatanga inyigisho tukaguha imbuto tukagushigikira nawe ugatera imbere uri umworozi uri umurimyi byose uraronka tuhari ku bwanyu murakoze cyane ni jewe ni sister yana ko ndabaremesha kino kiganiro umuntu wese yakakurikana kino kigishene yacu ashobora kora subscribe cyangwa abone murakoze mugira amahoro y'Imana mu byanyu no mu banyu